Tugire Kristu. Tugire Kristu. Ndi n'iteka ryo kwakira abashitsi ku izina ry'umuryango wa Risereje na PACIS, abarezi, abaregwa, eka ndetse no ku izina ryanje nyene. Nkaba ndabakiriye nongera nkenguruka kubona mwarifuje yuko uno munsi muba muri kumwe natwe. Twamaze kubona ku vyandiko abo muri, ariko turizigiye yuko mutudondagurira neza, mudusigurira neza. Turabona yuko muri aba Miss Gitega. Tubaha amashi. Turabakeje kuri iryo teka. Iteka iryo ari ryo ryose ritangwa n'Imana, kandi tukishima. Ngira ngo ni naco gituma mwifuje kuba muri ngaha, kuko murabigeme. Aha naho ni ishure ry'abigeme. Turumva yuko dufise ico tubitezeko, nk'abigeme mwashimwe ku rugero urucanke ruriya muza kutubwira, ariko kandi tukaba tuzi yuko natwe ukumubona abigeme tungana ntituri bakeyi, yuko ukubana namwe biza kutugirira akamaro. None rero mushike mwiyumve kuri Risereje na PACIS. Twamaze kubashira mu biganza vy'Imana, kuko tushitse ngaha tuvuye kuriza ibendera ry'igihugu, tugaca tugira ko n'ijambo ry'Imana n'igisabisho. None rero mwashitse twamaze guhereza ibiba ngaha vyose Imana. None rero ntarandiriye, singomba kubatwara akanya, nagomba gusubira kubaha ikaze ngo umwanya wose mumara ngaha mumererwe neza. Umukama Imana abazigame. Umuvyeyi Bikira Mariya yaragijwe ishure, umugabekazi w'amahoro, adutwikiriza umutamana wiwe, maze natwe dusanzwe dukunda abashitsi, tubemereye yuko umwanya tumarana turabumviriza, ariko kandi mushatse ko tuganira turaganira, kubera dusanzwe turabigeme bakerebutse. Tugire Kristu. Nimushike muri sanze. Banyesha, hari indi terme mukoresha mu guhamagara ati aviso, navyo murabizi? Banyesha, nize mu yindi interna bavuga avis aux élèves, bagaca bitaba nkuko nyene tuvuze ngo banyeshu mwaramutse neza. Rero nkuko mubibona ndi mu Miss w'Igitega. Hama mbere ya byose tubanje gushima kwikaze mwaduhaye, mwatwakiriye n'amasoro, turamushimiye cyane by'imvamutima. Hanyuma ngerageje kwipresenta, nitwa Ana Niyera. Ana Niyera. Banyeshu, ndabasabye muntize agacerere kugira ngo tuganire dutekanye, siko? Kandi twumvikana. Hama iyo dutowe haratogwa umudofine wa mbere n'uwa kabiri, hagatogwa n'Miss Populaire. Hama kuba twaje turi babiri, abandi babiri bacerewe gatoya ariko bari mu nzira. Hama uyu nawe ni mu deuxième dauphine wanje,
yitwa Adele Ange Nicole. Banyeshu nabasabye mu ntiza agacerere siko agenda rero hama mu bisanzwe umumisi aba yatowe kugira ngo aserukire abandi abe umurepresentante w'abandi bigeme. Hama iyo ubaye umurepresentante donc umuntu userukira abandi nko mu ishuri délégué siko aragenda kubavugira kwa préfet, aragenda akabavuga donc akabarepresenta mu bintu byinshi. Cyo kimwe nk'uku nanje nca nitwa ko donc natewe iryo teka ryo gutorwa nca nitwa ko ndabaserukira siko. Mu gihe ndabaserukira rero ni hahandi ubona délégué yafashe umwanya wo kubicarika akabahanura siko none mwishuri none abadelege ntibabahanura yego. Kandi iyo muhanuranye nabasabye agacerere, iyo muhanuranye usanga ishuri ryabaye irya mbere mu ndero, sinzi ko bakigira bijya bya education physique donc ndero amanota y'indero, ugasanga mwabitoye, ugasanga mwateye imbere, ugasanga barabafelicita siko none yego. Nico gituma nanje nifuje kuganira namwe muri iyi minsi y'amashomaje siko kugira ngo twige duhanahana ivyiyumviro canke dukeburane canke duterane intege y'ukuntu twokwitwara mu bihe vy'uburuhuko siko none. Kubera turabizi yuko umuntu agiye mu buruhuko ahura n'amatentative menshi, ahura n'ibintu vyinshi bimugerageza kenshi, sinzi ko murabibona. Twizere ko ngaha kuri PACIS batarimwo siko, mugabo ugasanga ugiye muri vacances ukagaruka swat ugaheba ishure ugahura n'ingorane, ugasanga twayinda ukitwara nabi ukava muhira umuvyeyi avuga ati sije mbona arasuye ku ishure, ugasanga nyene ni ibintu biba vyagoye. Kumbe iyo twahanurana tugaterana intege canke tugaterana intege canke tugakeburana byari kudufasha tukamenya ukuntu dushobora kwitwara mu bihe by'uburuhuko siko none. Mu bisanzwe twese turi abana beza kandi turafise indero, ariko iyo twibukanije ikintu tugahanurana navyo biba vyiza siko none. Okay, rero ijambo nyamukuru ndashaka ko tuganira n'ukuntu twokwitwara neza mu bihe by'uburuhuko. Mana Bible. Aviso, mumbabarire. Uko muri kurababwira ngo baguha agacerere bagahora baza kumvikana hari ibyo usanga mu mikrofone hajamo ibintu bihinda bigira yego. Banyeshu nagira rero tuganire biciye mu gisomwa cyo muri Bibiliya siko. Naho tutaza kubisoma byose, ni bande bitwa Esther ngaha? Esther uwundi numwe wenyene. None urazi inkuru za Esther wo muri Bible? Urazizi? Gaya rero tuzipartage tuzisangire n'abandi bana bumvireho. Esther canke Esiteri yari umwigeme muhiri wabo canke aho baba habaye intambara, hama arabura abavyeyi biwe bose asigara ari wenyene, baca bahungira mu kindi gihugu. Bahungiye muri ico kindi gihugu acahura n'umuntu w'iwabo yitwa Morodekayi, aramutora aja kumurera. Esther rero yabaye umwigeme mwiza
w'indero atekanye aciye bugufi yitwara neza ku buryo uwo muntu w'iwabo amubonye avuga ati uyu mwana vraiment azombera akarurira ahantu hose. Hanyuma igihe kimwe umwami ashaka kugira kuzana umugore siko aca aratuma ko abantu nk'uko twoza ngaha ati turashaka muzoze kwitoza mu ba Miss kugira ngo uzotorwa azocaba umugore w'umwami. Hanyuma rero wa wundi yaramureze avuga ati kweri uyu mwana bivanye n'ukuntu yitwara, bivanye n'ukuntu yari umwana mwiza, n'ukuntu yitwara muhira, ati reka tumurungike nawe turaye yuko umwami yomugoma. Hama Esther hajera caragenda baramurungika kubera kwa kwitwara neza kwiwe, ukuntu yari asanzwe abayeho mu muryango, mu kibano, agishikayo gusa ibwami umuntu yararaba abo bantu bashitseyo acaramukunda, amukunze acaramushira ahantu hiwe heza, arahaba aratekana. Mu nyuma baca baratangura rero, kuko uko iminsi yagenda niko baza baragenda baca imbere y'umwami, baca imbere y'umwami, baraca imbere y'umwami. Hama ikindi gihe rero Esther arashikirwa, ashikiriwe umwami akimubona gusa kubera ubwiza bwiwe n'akaranga, ukuntu yari atekanye, ata n'ibindi bintu birebire yagize. Agishika umwami acavuga ati n'uyo nyene. Hama yabaye umunyamwete, agirirwa ubuntu, aba umugore w'umwami. Umwami yari yamushimye. Amaze kugirirwa ubwo buntu acaba umwami. Hanyuma ikindi gihe ubwoko bw'iwabo baca bagira, donc hahandi yava mu Bayuda baca bagira ibibazo, bashaka kubahonyangira agateka. Ariko kubera bari bafise umukobwa w'iwabo yagiye ibwami akaba umwamikazi, we nyene yaravuze ati ibi bintu ntibishobora kubaho. Ico yakoze yaciye afata umwanya arasenga Imana. Bibiliya ngaha itubwira mu gisomwa ko yafashe iminsi 3 ariko arasenga. Hanyuma umunsi ugira gatatu niho yagiye arabaza umwami, umwami aca arabarenganura. Ubwoko bwabo buca burenganurwa kubera ukuntu we nyene yabanje kubisengera, agira umutima wo gusengera ubwoko bwabo, kandi kubera yabishizemo umwete acagira umwete wo kugira aca arashika kukurokora ubwoko bwabo. Esther ndabivuze byose narakimwe nasinye. Muri iki cigisho ca Esther nibaza ko ashobora kubazi inyigisho za Esther. Hama ushobora kuba afise Bibiliya canke Injili arashobora kuza gusomwa ibisomwa vya Esther wumve izo nkuru. Nuko nyene vyagenze, yagize umwete, arakora, yitwara neza, agira ingeso nziza mu kibano, kuko ntibari kumwiyumvirako. Donc urya muntu yamureze ntiyari kwiyumvira kuvuga ngo reka fata umwana wanje ndamutwara ibwami atazi yuko azomuserukira ngo abe umwana mwiza, siko? Ariko kubera ukuntu yitwara neza yaciye agenda ibwami. Tugarutse mu buzima bwa misi yose, umwana w'umukobwa ahantu hose barabivuga, mbere abandi barareklama yuko twogira uburinganire hagati y'abagore n'abagabo, siko? Ariko ivyo mu Burundi ntibishoboka. Ariko gikuru gihari niki, nayishatse kubabwira yuko abandi bavuga yuko umugore ari umutima wa Afrika, abandi bakavuga umugore niyo mpetso yatwibaritse. Donc abagabo bakavuga yuko umugore canke umukobwa ariyo mpetso yibaruka abantu bose, siko none? Donc turi abantu bagaciro cane gose. Igihari niki, intambwe ya mbere umuntu abanza gutera nukumenya uwuriwe, siko? Mu kumenya uwuriwe ndibaza ngaha harimo kuva guhera muri 7e kuduga gushika mu ba finaliste, siko? Ariko peu importe aho ugeze, siko?
utarabiye ngo aho ugeze ngo ndi mu wakanya ngo bimeze uku n'uku n'uku, urashobora kwiyumvira uwo uri. Nk'ubu unye ndakubajije ati wewe urinde, wocumbwira gute? Donc ni présentation, nitwa Ananiyera, mama wanje n'uyu, papa wanje n'uyu, bakora ibi n'ibi bavana siko ibintu nk'ibyo. Ariko kwimenya ukundi ni hahandi umenya agaciro kawe, ukamenya uburyo ushobora. Mu bisanzwe ni nka kurya ushobora kuba nambaye impuzu yera, siko mu gihe nzi neza yuko nambaye impuzu yera, aha hakaba hariho ikiziba, aha nyene duspose nko ngaha, sinza kugenda gukandagira muri ico kiziba, ndaza kugikatira, siko none nkarengana kugira ngo nzigame ya mpuzu nambaye nticafure, siko. Rero iyo umenye uwo uriwe mu kwimenya nk'umwigeme umukobwa, nabasavye agacerere. Iyo umenye donc mumbabarire ntugize agacerere. Ati rero umukobwa umenya agaciro ufise n'umuntu, donc n'umuntu yibaruka, n'umuntu ashobora gukora ibintu vyinshi mu mwanya umwe, n'umuntu ashobora kurema. Donc Imana yadutijije, yaduteye iteka ryo gukorana nayo, kuko nivyo niyiturema. Ariko bidaciye mu mwigeme nta muntu yo coexista ku isi. Urumva ko iryo riteka rikomeye cyane. Hanyuma ikindi naco uzurabe no muhira umuvyeyi, siko umuvyeyi w'umumama usanga ari muhira yaravye ko batetse, yaravye ko bamesuye, yaravye ko bagoroye, yaravye ko mwese mwafunguye, yaravye donc ibintu vyose abandi bavuga ko ari bari kwirumara mu muryango. Rero tugomba kumenya agaciro dufise, ukamenya uburemere bw'agaciro ufise, ukiha agaciro ku buryo natanze akarorero k'ikiziba, ariko tuvuga ati twese ukiyumvira muri wewe, je nambaye impuzu yera, siko bisigura iki? Singendana n'abari bo bose, siko simvugana n'abari bo bose, sinitwara uko ariko kose, siko donc murabitahura namwebwe, siko. Ukiha agaciro bituma umwe wese akwitegereje, siko, avuga ati ego urya mwana yiga muri PACIS, siko, canke ati urya mwana nuwa naka yarezwe na naka kabisa, kuko disons que uragiye, ndabasavye mureke gusamara, siko, uragiye ucirwa muri ca kiziba, siko, agacerere. Ugiye kugwa muri ca kiziba urabona ko uca ucafuza impuzu yawe yose, hama uciye ubandanya, abantu bose baza bakuza baragutangarira, urya mwana ntamesa ntasabuna afise, siko. Co kimwe nuko ushobora kugwa muri erere yindi. Hey. Bataricara, uyu nkuko mubibona ni mu première dauphine batupeye. Sawa? Meze neza. Urya nawe ni mu Miss Populaire. Basubire bahaguruke mu barara. Kugira muce mugira agacere? Sawa. Munyaruke mwe. Miss Populaire, uyu première dauphine yitwa Keti Bigirimana. Hayabo bitirana? Hama urya nawe muhaguruke. Uyu nawe yitwa Clara Kani Habimana. Clara. Nari nakuvutse. Uyu nari namuvutse yitwa Delange Nicole. Sawa rero. Tubandanye.
ka gacerere tubandanye. Narindi ko rero ndavuga yuko umaze kugwa muri ca kiziba ukaca ubandanya ugenda mu bantu baza kuza barabona yuko ugize gute ucafuye. Co kimwe nuko ushobora kugenda disons turavuye ku ishure twambaye impuzu yera nta ngeso mbi batuziko uragiye uciye uja mu ngeso mbi siko uciye uja mu ngeso mbi soit gutaha ijoro kugendana n'abana batameze nyene tuvuge ati batagira indero kubera umwana atagira indero wamaze kumenya uwuriwe uramenya uwutagira indero n'uwuyifise siko ukamenya ati nkwiye kugendana n'abana bariye mu gihe rero ugiye muri izo ngeso mbi ucugira ibicafu ubandanije ugenda siko abantu baca bavuga ngo mbe urya mwana nuwo kwande babajije nuwo kwande bavuga nuwo kwa naka timbeko abana ba kwa naka batitwara gute urumva uretse kuba wicafuje wowe nyene uretse kuba wagiye wambaye izicafuye wowe nyene donc wononye ingeso ziwawe ariko utukishije n'umuvyeyi bica biba byinshi mu mwanya umwe rero kubw'ivyo nari ndiko ndavuga ku kintu cyo kwimenya iyo umaze kwimenya uri hagaciro ukarinda ingeso zawe ko zicafura ukarinda ukirinda ukamenya abantu mugomba kugendana baribo ukamenya ahantu ugomba kugendera wowe nyene ukiha principe apana ko umuvyeyi wawe akubwira ngo uze gutaya amasaha uzi yuko uza guteba ukamubwira ati mama canke papa biraza kugenda gutya kugira ngo hazogere vacances bavuga ati yo mega shaka vacances ziheze tuzogukumbura ariko hariho uwundi ageze vacances ziheze bavuga ahi siyo comportement rero twari dukwiye kwafisha mu bavyeyi bacu canke abo tugira gute abo tuvukana abatubona bisaba yuko sinzi ko mwabitahuye neza ivyo navuze iyo umaze kwimenya uwuriwe uriha agaciro hama ako gaciro ukakagendera siko none iyo uri kuriha agaciro rero iyo uri kuriha agaciro muri za ngeso zawe nziza muri kwa kundi uvuga ati jewe sinza kugendana n'urya ariko nza kugendana n'urya bibaye ngombwa simpaka ngo ugendane nabo bose ugatekana ukaguma muhira ugafasha abavyeyi ibikorwa ugakora isuku ukamesa urumva nk'umwana hariho nk'uwivukana wenyene muhira bavuga ati siwe tuzobona aratashe kugira ngo uzokore ibintu batakoze abandi igihe utari uhari ikindi kintu nashigira nshikeko ni ukuntu iyo umaze kwiha agaciro ubigendera mu kubigendera ni gute urizigama mu kwizigama ni gute tuvuge par exemple iti twese ngaha turafise abakopa hama n'utamufise nta ngorane ndabahaye akarorero kugira ngo ntiduharire kubera ni ibintu nyene bishikira twese urabibona se nyene umugenzi mutemberanira mugira gute mugabo ikintu nababwiye ni hahandi wirinde ko bigira gute bishika aho giriki bitesha agaciro donc witesheje agaciro uza kuba wiyibagiye uriwe ntuba wamenye uriwe umva ubwo gutegereza kuguma uzi uriwe kugira ubandanye wiha agaciro hama ako gaciro kagutera kugira gute kwizigama tuvuge gute nari ndabahaye akarorero k'abakopa siko abakopa kenshi usanga abana bato tuvuge bo muri PACIS muja muri vacances babakumbuye babakumbuye kabisa hanyuma wewe ntubuzi icyo yiyumvira muriwe icyo yumva ashaka gushikako siko mugabo ikintu ca mbere mu mutima wawe ugenda wiyumvira siko peu importe situation z'ubuzima bubayemwo iki urimenya uburiwe ukiha agaciro siko excusez ukiha agaciro
tuvuge basi nk'umwana wa perezida son excellence umwana wa perezida dukuyemwo yuko haragenda mu mamodoka ntitubabone canke muramaze guhura basi ariko aragendera hariho hose kandi si ukuvuga ngo nta bagenzi afise burya hagera abafise wowe rero wiha agaciro nk'umwana w'umukuru w'igihugu siko mu kwiha agaciro rero ndatwenze ntibavyemeye ivyo navuze nini mu buryo nabivuzemwo ni gute iyo wiyumvisemwo wewe siko ukiyumvamwo yuko ati jewe ndi umwana w'umukuru w'igihugu papa ararenze siko mama ararenze uwundeze wese ararenze ntegerezwa kumuha iteka akeneye nk'umuntu w'umuvyeyi ico ukora ni giki uririnda ikintu cyose kiza kuza kugutera stress kiza kugutera ibibazo urabona ko abana b'umukuru w'igihugu baca batwara mu modoka ntimurihagire n'umwe babona ntimubegere babasaba escort mugabo twebwe aba escort dufise ni twebwe nyene ni ya conscience ni wa mutima wo kwiha agaciro wowe nyene urimenya muri wowe ukumva yuko ufise agaciro karenze urya mwana w'umukuru w'igihugu siko muri wowe wamaze kwitahura neza uriwe bituma wiha agaciro umva mu buzima busanzwe hamwe mu gatondo ka kare wumva kwa kundi uranagaha anye barabwira baravuza sonete mu gatondo yo kuvyuka rero ugeze muhira ntayibihari siko ucuruhuka urumva uruhutse ntuca wijajara kubera kumenya uwuriwe uravuga ati si muhira babonye yuko umwana w'umukobwa yatashe baca bagira gute baca ucuvyuka kare ukakora isuku umuvyeyi akavuga oh wow umwana wanje kabisa ari ngaha akumva aranezerewe muri we kubera wiyerekanye wihaye agaciro hama kandi wizigamye mu kwizigama ni gute sinakubujije kuja gutembera ko ni vacances uratembera kandi ukaryoherwa ariko raba bo mugendana raba abo mu mwirigwana raba ivyo ukora ingiso zawe mwese murabe Igitega murabo mu ntara zose z'igihugu très bien iyi niyo chance niyo opportunité tugize umwe wese azogenda hose donc disons mu gihugu cose muca mugira iki muca muba aba ambassadrice baho hantu iyo ugiye ukagenda muri babandi mwiganye donc mwari mwigana muri 6e muri babandi mwigana 8e nimba waje ngaha muri 9e muri babandi mwahorana ababanyi bawe siko ugaca ukoresha izi principe zitatu ndababwiye c'est-à-dire ukamenya uriwe ukamenya kwiha ko gaciro kandi ukizigama ukirinda ko aba bagenzi bonona ingeso zawe urumva Olyo yuko aribo bazonona ingeso zawe wewe ukabahindura kuko uburyo witwara bazobona ati yarahindutse kandi babibonye aribo babihomasa usanga baciye bagira gute olyo yuko wowe ubahindukirira nibo bacaza kuri kote yawe bakaguhindukirira bisigura iki rero tugerageze tumere nka Esther yaragize izo ngeso nziza yaritwaye neza hama bica biragenda neza aratogwa ibwami twese ntituzi kazoza kacu siko ikintu ca mbere yindi pongira nkurikize nukurondera gushika kure umwe wese ngaha mbe hari amasection yanga social ivyo vyose bituma agacerere bituma iyo utoye exeta agacerere bituma iyo utoye exeta siko ushobora kwiga ikintu cyose ushaka muri university siko ikintu ca mbere no bahanura nuko ugeze mu mashuri makuru wiga ca kindi wiyumvamwe siko ukunda wumva ushobora kuzofashisha abandi nk'umuganga iyo ugiye kuvura atari ingabirano yiwawe
usanga abagwayi bafata nabi. Iyo giye muri donc amaservice yose uja gukoramwo utayiyumvamwo usanga ubikora nabi. Ngiriye ko mpanura aba finaliste uzoja kwiga muri université siko? Université rero bisaba ko ugira choix y'umutima wawe ukiyumvira ati jewe nkundi apana kuja kwiga kirya papa yakubwiye canke mama yakubwiye canke abantu bama bakubwira ngo ibi nivyo bikubereye oya wiga ico wumva ukunda muri wewe uvuga ati iki ni nakimenya neza umuntu azongana nkamuha service y'ivyo nize bizogenda neza siko sawa ico cari iciyemo ikintu rero ndiko ndavuga ikigira kabiri nari nasavye agacerere siko ikintu gikurikirana nico co gutora isho ukunda bituma ugikora neza neza hahandi umuntu wese akibonye avuga ati wow siko nagenda bakarorero ka Francine niyo sabani baza ko mwese mumuzi umwigeme yiruka siko nuno musi Francine niyo saba ntari mu Burundi ari hanze ariko arategura Jeux Olympiques zizoba peut-être mu misi iza nako kubera iki Francine niyo saba yari umuntu wo hasi basha wo hasi apana kuvuga ngo twebwe muhira bimeze uku twebwe muhira bimeze uku ico nkundira interna mwese muba musa siko kandi ivya bindi nabigishije ntibirabira ngo bimeze uku canke bimeze uku ni wewe wiyubaka muri wewe indani mu mutima siko none ico ni kimwe rero Francine niyo saba akiri muri secondaire yariruka ndibaza ngaha harimwo abatlete nimora muja kwiruka n'abatiruka ndibaza muhora mubona abandi biruka naho baba banyuma mugo urumva yuko aba yagize iyo effort yo kwiruka siko nico cakindi nababwira yuko umuntu ugomba kumenya ico ukunda réellement aba ari ico ukora siko hanyuma aramenya ingabirano yiwe igihe kimwe barasohoka au niveau provincial arapasa baca barasohoka rero au niveau national mu Burundi bwose acaraba uwa mbere abaye uwa mbere irya mbere bourse yiwe yo kuja muri Jeux Olympiques donc inkino z'isi yose barayimutwara umwaka wa mbere uwa kabiri hanyuma rero akabiri baca barayimuha donc ministre de la culture et du sport yarayirekipeye aca aragenda agiye hanze pour la première fois siko acaza yabaye uwa mbere siko ico gihe n'umukuru w'igihugu baje umukuru w'igihugu yaciye amumenya ico yakoze yamubwiye ati donc kuko yerekanye izina ry'u Burundi mu mahanga siko yavuze ati wifuza ko ndagukorera iki ico gihe yamusavye yuko yomwubakira inzu y'umuryango kandi ivyo barayubatse ubu Francine mwese muramuzi kubera iki bijya byose twavuze disons ko yabigendeye ikindi kintu yashatse gushikako yaravye kure hashoboka donc yashatse kuba excellente mu vyarimo rero mu vyo dukora wamaze kwimenya ukiha agaciro ukakazigama donc ukizigama muri wewe mu buzima busanzwe ububaye umugore donc ububaye umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge kandi ari courageuse donc akora ibintu vyose donc ya courage ugira muri wewe ituma ushaka gushika kure siko hariho umwigeme w'umunyafrika baheruka kumushira ku ma réseaux sociaux abaye mu pilote w'indege urumva ni ibintu vyiza cane kubera iki ni ibintu vyiza cane kubera iki we ariko harabivuga ariko arashinga intahe agacerere ariko arashinga intahe wewe yavuze ati kuva nkiri muto cane nimba sinibuka igihugu arimwe ariko n'umunyafrika mu bisanzwe n'abazungu n'abagore bakeya batwara indege ariko we c'est une fille de 26 à 27 ans donc aracari umwana urumva ti kuva nkiri muto nihaye intego yo kuvuga ati ntegerezwa kuzoba umupilote avuga ati reka ndabe kure hahandi
hahandi nzoshika abantu bose bakavuga ati wow ni mihakarorero dorana ngaha twese dufise ingabirano zitandukanye hari uzi kuririmba hari uzi kugira sport hari uzi kwiga donc ufise ubwenge mu ishure abo wa mbere imisi yose hari donc ingabirano nyinshi cyo bibaza rero nkaha twese umwe wese kwizina giwe mu Burundi amenyekanye soit mu Burundi canke amenyekanishije Burundi mu makuru ati naka yakoze ibi wumva Burundi bwo bugeze hehe mu gihe canyu mwebwe muri ko murarondera gukora ibintu bizotuma abantu bose babamenya kandi mu vyiza siko wumva igihugu kizoba kitaba giteye imbere wowe uteye iteka umuryango donc abavyeyi bawe woba witeye iteka wewe nyene biva muri wa mwete wo gukora kumva ushaka gukora wumva ushaka gushika ufise ikintu ushaka gushikako siko hama ugaca ushaka kuba excellent siko banyesho nibaza ko ntabarambi reka rengere ngeze ngaho Esther yararondeye kuba excellent siko ageze ibwami yakoze ibintu vyatumye abayuda bose donc umuryango wiwe wose ndahari ya Java hose barokoka kubera iki we yarihaye initiative arafata imisi 3 arabasengera babagirirwe nabi uno munsi natwebwe nitwebwe tubarirwa tugira tuje muri vacances siko peu importe les résultats kuko ubunye c'est en retard sinoza kukubwira ngo wige cyane kuko turindiriye proclamation siko turiko tuviza uko tuzitwara muri vacances kuko uko tuzitwara bizodefinisa ico tuzoba turi mw'ishure mu mwaka ukurikira siko bisigura iki genda wimenye wowe nyene wicara ahantu wiyumvire muri wewe ndinde shaka iki shaka gushika kuki mu buzima shaka kumenya iki bigutuma wiha agaciro kandi umaze kwiha agaciro ukabigendera uca wizigama muri wewe urizigama ukazigama ubukumi bwawe siko ukazigama donc ingabirano zawe zose ukazizigama kuko iyo ugiye mu bagenzi bawe canke iyo witwaye nabi usanga bigoranye nyene ni hahandi uca usanga witukishije ugatukisha umuryango ubasha namasere kuko arashikirwa avuga ati mbega basha amasere yaraye mu biki siko na wewe ubwawe bikugarukako ariko iyo witwaye neza usanga abantu bagutanga kakarore naho nyene umuntu atangura kurondera kuba excellent siko utangura kuba excellent muri ibi bitoye agacerere utangura kuba excellent mu bintu bito siko bisigura iki wavyutse mu gatondo wakoze isuku tuvuge nk'umukozi yabigutanze yabikoze byose ntushobora kubura ikintu ukora cakindi umuvyeyi aza kuvyuka anezerewe washaka ugaca wisubira ukaryama canke ugatembera hama kandi ariko wagerageje kurondera kuba umuntu mwiza ari different n'abandi kindi naco mu buzima busanzwe nukurondera kuba excellent kwama wiyumvira kugera hejuru kwama wiyumvira gukora ibintu ukaba exemple siko aba bandadaye bagwa gasore bande bose bari abantu nkatwe ubu natwe tugomba yuko bavuga abigeme siko urana nk'ubu unya haheruka gupfa son excellence Pierre Nkurunziza siko ubu unya ntibashizeho journée du patriote siko disons que bientôt umwe muri mwembe canke mwese hazogera igihe bashiraho umunsi nimba ari w'amahoro nimba ari iki kubera hari umwe muri twebwe yagwaniye amahoro mu gihugu cose siko natwebwe turabishoboye abakobwa turashoboye deja dusanzwe dushoboye gukora ibintu abahungu canke abagabo batokora ca bibaza rero dushatse kuba excellence ku developa ikintu kiri muri twebwe tukarondera kuba excellent mu bintu byose dukora ukabona ko ibintu byose ukora biri impeccable donc ukumva yuko imisi yose wama umeze neza kandi ivyo umwigeme n'ibintu ashoboye n'ibintu vyoroshe cyane uzosanga tuzogaruka muri vacances muhira bakidukumbuye badashaka ko tuhava canke
niwagenda kwiga universite aho uzoba ugiye ku batazogaruka ngaha bavuga ati urya mwana yararetswe abafise indero siko none reka rero ngeze ngaha kugira ngo n'abandi baze kubaganiriza ariko fate nk'abantu babiri canke batatu bambwira ivyo duhejeje kuganira kugira numve ko ntariko nditera inkuru siko none umwe babiri batatu bane ngaha wa mbere agacerere nafashe umwanya mwinshi uwa mbere ngaha basi ndamwemereye ikintu basi ndamwemereye ikintu uza kubivuga akabitora agacerere agacerere wa mbere agacerere basha banyeshu agacerere ndabasaba tugire Kristo naganze Kristo amabon nk'ivyo watwigishije ukuntu nka twebwe abigeme dukwiye kwiha agaciro mu buzima bwacu na cyane cyane aho tugiye mu mavakansi tumenye ukuntu tuzitwara kugira ngo ntidutukishe izina ryacu canke dutukishe abavyeyi bacu hama n'ivyo tugire Kristo mukomere amashi nta wundi umwe mwunganiye agacerere namwe ndaza tugire Kristo hama nko kumwunganira yatubwiye ikindi kintu cyo kuba excellent ikindi ikintu cy'uko twokwama tugira ivyiyumviro biri tukabona kure kugira ngo dushobore kugaragaza ikiri muri twebwe kandi yuko dushoboye kuko mu gihe dushoboye byose dushoboye byinshi rero no kugaragaza ikintu kiri muri twebwe bigatuma benshi batumenya canke duteteka abavyeyi igihugu twitera n'iteka twebwe nyene yuko ari bya nkenerwa n'ivyo tugire Kristo ari tugire abatariko baravuga agacerere tugire Kristo mwatubwiye n'ingene tukwiye kumenya abagenzi tugira nabo twogendana kugira ngo twirinde kwanduza ingeso zacu nibyo tugire Kristo jewe ico nashoboye gusigarana nuko icambere nuko yakivuze nuko dukwiye kwigenza neza hama mu buzima nyimba tugiye kuri universite tukiga ikintu twumva ko dushaka tukumva ko twokidevelopa hama tugaheza tukaba excellent hama donc tugahesha icubahiro izina ry'Uburundi mu makungu no kw'isi yose tugire Kristo C'est bon. Agacerere ndabasavye tugire Kristo vuga cyane uriya ari hariya arashaka kumva
icyo nashoboye gutahura ni uko twagira ingeso nziza twokwiha agaciro mu buzima bwacu kandi twogendera ingeso nka Esiteri tukareka guta agaciro kandi twokuba ababyeyi bacu mu byo dukora byose. gerageza unyarutse ntetse. Yesu ashimwe. Hama icyo nashoboye kumva ni uko twagendera ingeso nziza nk'akaranga k'abarundikazi. Bugacana uriya ntariko arakunda. Ni uko twagendera ingeso nziza nk'akaranga k'abarundikazi, nk'akarorero muri Bible batubwiye Esiteri ukuntu yari ameze, ingene yashoboye kwerekana akaranga kiwe akagira ingeso nziza. Natwe icyo twashobora gukora kugira ngo twiheshe agaciro, kanatsinda twesheje agaciro tuba duhesheje agaciro umuryango wacu, tukaraba ingene twitwara muri byose kugira ngo natwe tubone yuko abantu bashobora kubona yuko natwe tuba dufite agaciro kandi twaha agaciro mu buzima bwacu. Tugire Kristo. Hama nanje nk'icyo nashoboye kwiga muri izo nyigisho natahuye yuko hariho amaprincipe atatu abigeme dukwiye kugendera kenshi. Hariho kumenya uwo uriwe, kwiha agaciro no kwizigama. Ibyo byamfashije cyane kandi nizeye ko bizofasha no muri kazoza kanje kandi Imana ibahezagire. Ndibaza nje ndahejeje. Nisanga pino. Imana ishimwe. Je nk'icyo nashoboye gutahura cyambere ni uko umuntu akwiye kugira vision mu buzima bwiwe. Komsa iyo afite vision amenya ukuntu yitwara, ko adakwiye kwitwara nk'andi bose, akamenya icyo akwiye gukora. Cyakandi natawe ni uko abakobwa dufite agaciro. Isufi gusa ko dushiramo effort, ibindi nabyo bizizana. Merci. Banyesha nibaza ko n'utavuze afise ibyo yovuga birushije abavuze siko? Abo bavuze rero mu bakomera amashi menshi cyane. Mwakoze rero kunyumviriza siko? Hama bagira abanyunganire mwana ko ntazo jenye. Gira nyunganire ubundi ni kwa Clara Kani Habimana ni Miss Populaire mukomera amashi cyane. Mwaramutse kumenya murafise ubwoba. Yego murawufise ndabibona ngaha ngene mwicaye. Okay. Jewe rero sinje kubigisha. Shaka twigishane. Ego? Birakunda? Tacho mufise munyigisha mwebwe. Byinshi ndashaka abigeme twige kubahuka gufata ijambo. Jewe ntababeshe natikuze ndi umuntu atinya gufata ijambo. Nuko wamagaze ngaho ko yantera ubwoba. Yego nukuri? Ati shaka mwige kubahuka gufata ijambo n'imbere y'abantu benshi. Sibyo? Hama kandi jewe nakuze ndi umuntu atinya kuvuga imbere y'abantu. Nakuze ndi umuntu atinya kuvuga imbere y'abantu. Ndifuza ko mwebwe batoya banje muvyiga hakiri kare. Kandi byatanguriye ku bintu bito bito mw'ishure bimwe byo guparticipa. Ugasanga umwigisha arabajije ikintu mw'ishure urakizi mugano ushaka ukivuga. N'abantu bameze gutya bahari ngaha. Baruzuye? Kwera iki none? Mwombwira igituma? Urashaka kumbwira wowe igituma? Atinye mwigisha kubera
gutinya umwigisha ko wishuye inyishu wowe wishuye inyishu atari nziza mugabo akubajije ukishura aragukosora mu bisanzwe ndashobora kubabaza ikibazo kimwe kandi je sinza kubaza ngo ndashaka kwishura ndatore wari we wese mutegereza kwiga kwishura mukubahuka nanje we ndonka umuntu abinyigisha nkingana nka mwebwe sindabasumba gose ariko byari kugira aho bingejeje wowe wifuza kuba iki mu buzima bwawe haguruka umuganga uyundi haguruka jewe nshaka kuba presidente présidente c'est bien wowe wambaye rouge nifuza kuba umubasiketezi akomeye. Pardon uvuze nifuza kuba umubasiketezi akomeye. mwakoze murakoze cyane ariko ikintu kimwe mejeje guhomarka murabe neza mwabonye mbwiye umuntu avuge ko yabanza kugira ubwoba girira gutya tuntu tw'amasoni nayowe ujya ko bigize kagira amasoni ndamubajije ijambo rimwe gusa ati vuga icyo ushaka kuba sindi umwigisha ngaha sindakubajije ati rimwe guteranya rimwe bingana bingahe sindaguhana mugabya yayanje kugira ubwoba bwo kuvuga icyo ashaka kuba abigeme turakwiye kwiga kubahuka kwiga gufata ijambo imbere y'abantu tukavuga ikintu ko tukibona nibyo byo dushikana kure sibyo wavuze ngo ushaka umuganga hari wavuze ko ashaka kuba presidente c'est bien hari wavuze ko ashaka kuba basketteuse ni vyiza ariko ikintu dukwiye kwiga kumenya kwitegurira ico kintu ushaka kuba umuganga ni giki uriko urakora kugira uzomuba mbega uragira ama recherche kavuga ati mbe abaganga bigeze gute bigenda gute ugasanga umuntu ashaka kuba umuganga mbwageze ko yiga bio na chimie aca sohoka aragwara mbwashaka kuba umuganga sivyo ugasanga umuntu ashaka kuba basketteuse mugageze sport acagwara umugongo arumva babara ahantu hose siko dukwiye kwiga gutegura akazoza kacu hakiri kare kandi ahanshi turakeneye yuko mu myaka iri imbere twebwe hazogera igihe tuzoba turi babigeme bavuga ati ndahejeje amashure hageze ko ngira mariage oya ni kugira mariage wagize nawe cyo wishikanyeko ntuze wa mugore yipfuza cyane gose kugira umugabo ariko uze wa mukenyezi akompetana n'umugabo wiwe siko turabigeme tuzoba abakenyezi turashaka gusa neza turashaka kwisiga utuvuta twiza siko niwaja kuba umukenyezi ukagumubwira umugabo ntikiiye oh yes ntibisa neza mwe muyibona gute vuga igituma uyibona nabi wewe vuga igituma haguruka uvuge cyane gose abandi bakumva jewe igituma ndabibona nabi nk'ubu unye uri umugore ukaja mu kubaka hama umugabo wawe wewe nk'ubu dufate nta kazi ufise umugabo wawe ukaza ikintu cyose kumusaba amavuta impuzu ikintu cyose nyine abakobwa bakenera kandi akumubwira hari igihe nawe atinda akarambirwa kamengo akakuraba nyine atanga gufata nabi donc ufise nk'ikintu wowe uvuga ko ufise nawe ufise nk'akazi cyangwa ufise ahantu bikura ntashobora gufata nabi nuko ndavyumva murakoze cyane hari uwundi afite icyo yivuga ko
wewe uciye wunama wonyene haguruka. kubera nyene wese igituma gufata nabi yoguma nyene atana kimukora cyo guma kubwira yuko wironderere na muvyi wawe. Murakoze. Hajya naho wewe wewe na n'ingene uba umeze ingene wakuze udashobora nyene nawe kutiha agaciro akaca mufataye n'umuntu akakumva nyene mwarama akakumva yaramaze ataravumva ivyo bintu akaca kumva ingene wari umeze. Rero muri mu rugo mushitseyo aragutuka ati wewe wifata nabi sinari bwabimenye iyo ndabimenya we sinari kugutora. Murakoze cyane. Mu buzima utazi icuri ntumenye iyuje siko ni umuntu wese ni kwama azi icari ukamenya icuri hama ukamenya n'iyo uri kuraje. Ivyo nyene ntubitegura hageze ngo ndaheje amashure ngo reka ndabitegura witegura ubunyene nkuko bavuga ati igiti kigororwa kikiri gito mukwiye kwitegura hakiri kare mukiga gukora hakiri kare. Ntimuzobe babagore bavuga ati umugabo wanje azokora nzogenda azoba yaguze byose je nzoshika nzo umuvyeyi gusa siko ariko muyige kwironderera naho ni nayo uzosanga n'umufasha wawe kanza n'Imana yamwise umufasha murafashanya so azoza kuguma guha wenyene siko ntuzosanga n'umufasha yawe mwubahana murondera mwese siko. Okay nemagaze ngaha rero shaka mbwico mumanuye nanje ikintu mwompanura jewe oya uhanura nyene nk'umuntu bisanzwe mpanura ari yose wotanga kuvyo mpejeje kuvuga ngaha kuvyo mpejeje kuvuga ngaha ati ni nkihe mpanuro mwompa nk'umuntu atana kimwe yumvise nk'umuntu wo muri quartier wanyu abo mubana ataje ngaha ushobora kugira nk'uko urambwira umpanura ikintu. Mwatawe ikibazo canje nari mvuze shaka mugire ico mumanuye nk'umuntu atoba yaje ngaha umuntu mwahuri umuntu mubana atari ngaha aye adashoboye kumva byose ko turavugana ngaha muri bimejeje kuvuga hagira umuntu haguruka agire nk'uko arampanura kugira numve ko hari ico mwakuyemo kandi navuze ko turiko turigishana hano usanga uciyongerezamwo ibindi je ntashoboye kuvuga siko twagiye rero haguruka mwebwe wambaye amarori jewe ibyo natahuye ikibazo sinagitahuye neza subiriraho. Navuze ati urahuye nk'undi muntu atashoboye kuba ngaha aye kuri ubu mpejeje kuvuga ndifuza ko wogira ico mpanuye umbwire nk'umuntu atigeze aba ngaha nuhanura uwo muntu atigeze aba ngaha bivanye n'inyigisho numvise umuntu yoba atari ngaha cyo no muhanura wavuga cyane umuntu atari ngaha cyo no muhanura wavuga cyane kugira n'abandi bavyumva. Umuntu atari ngaho ikintu no muhanura nuko mwatwigishije yuko tugiye mu rugo twomenya yuko ari gufashanya. Sinakumvise neza. Ikintu mwatwigishije yuko tugiye mu rugo twomenya yuko byose bitaraba umugabo ari gufashanya. Umba umpanuye ikintu kimwe cyonyene muzo navuze byo mu rugo gusa. Murakoze mugabo uyundi haguruka. Jewe icyo no hanura nk'umuntu wataje ngaha
ubwa mbere no kwanza kumenya kumusigurira akamenya uwo ari we akamenya icyo ategereza gukora mu buzima busanzwe kugira ngo yerekane ishusho nziza y'igihugu ciwe n'iy'umuryango wiwe. Nimba afise ingeso mbi akamenya ingene azihindura akiha agaciro wenyene ubwiwe, hama akandi agashobora kubahuka gufata ijambo imbere y'abandi kugira ngo avuge ikiri muri we, hama ashobore guhagurutsa abadashobora guhaguruka. Nivyo natanguye. Tugire Kristo. Twagiye gasi ntaciye ego hama tugire Kristo kandi hama nk'ico nohanura nk'uwundi muntu nk'umwigeme nkanje, ico nomuhanura nuko yoreka kugira ubwoba agatinyuka akamenya yuko ubwiye umuntu wese yoguruye umunwa namenye ibintu nka kugira tubwira ati kugira umenye ururimi uraruvuga ukugurura umunwa. Ni nk'uko umuntu wese afise iciyumviro atogira ubwoba bwo kugishikiriza bivanye n'uko ameze n'imibereho yiwe, ariko yokuguruka wenyene akiyugurura mu buzima bwiwe agatinyuka kuvuga imbere y'abantu kuko hariho byinshi byokiza abantu abashoboye kandi akamenya yuko ashoboye mu buzima bwiwe bwa misi yose. Tugire Kristo. mwamwumvise avuze neza cyane gose. Turafise ukuntu kukinavuze, turafise ukuntu abantu dutinya gukora ikintu cyangwa kuvuga ikintu dutinya ati mbega basha novuga kino kintu ugiye bifata gute, ugasanga urafise iciyumviro muri wewe ngo uratinya kugiserura kubera ko utinya ingene abandi bantu bo bifata. Siko ibyo bintu biriho muramaze kubibona? Okay, tubandanye rero. Ndabaza ngaha nawe. Nta numwe ashaka kuvuga. Nta numwe yo kwitora. Turiko twiga ivyo kubahuka. Mwese mwatiye? Ndinde kubatora? Haguruka. Donc icyo navuga jewe twize yuko turi abakobwa ni ukugendera icyo turi ugakora ukiyerekana wenyine uri umukobwa ukubahuka, hanyuma twaba tuvuga ati nk'ubu unye ugiye ku mugabo ntushobora kwiga kwimesurira uri ku mugabo, utegereza kubyiga ukiri muhira kugira ngo niyo washyika mu rugo uzoshobore kwigenza neza kandi uzokubake urugo neza. Murakoze. Hama atari byinshi ndabivuze ko nagira ngo harimo aba interne n'aba externe. Ego mugabo ikintu kimwe mukwiye kumenya, bamaze kubona ko abigeme batameze cyo kimwe nk'abasore. Kenshi abigeme barakunda gufutura. Murakwiye kwiga kumenya kubana neza kubera umuntu agirwa n'uyundi, mukiga gufashanya. Siko masha no kuvuga ngo masha no gukora ikintu kimwe hamwe munyakiri imbere kibazanira n'uburyo mukibeshaho. Ivyo ntibizobikora mudakundana mutiga gufashanya. Cyo bifuriza rero nuko mwagira umutima w'urukundo mugakundana mwese, kandi iyo mugihe mugize umutima w'urukundo bisigura yuko hagize umuntu umwe muri mwe gakora ikosa uramwegera buhoro buhoro, apana kuja kumuvuga inyuma ukaja kumuvuga n'abandi atujya yagize ibi nibi uryameze gutya aye. Mwegere buhoro buhoro bimubwire ati ijya munsi waragize si vyiza mukavyiga. Kenshi abigeme turafise iyo ngeso yuko umuntu akoze ikosa tuja kubivugana twege tukavuga ati ujya mukobwa ntandaragira. Ibyo bintu si vyiza. Ni kwiga gukundana mukaba nk'abavukanyi nico kizobateza imbere. Siko je ndabakunda gose rero mwakoze.
Ntakundi vuba. Hano. Nakoresha nabi sana. Mwakoze cyane gose kuduha akanya kanyu siko mwari kuba muri ko murakira amakopi ariko mwabanje muraza muratwumviriza nizera neza ntakekeranye kuyu mwanya nahari muto siko wabaye w'agaciro ku muntu uwo ari we wese siko ninagaruka mu mwaka uza mu kw'icenda muzombwira resultat y'ivyo twaganiriye murabinyemereye mwese ndasabye muntize agace rero turiko turaheraheza siko muntize agace rero duheraheze neza kuko n'ubundi vyagenze neza vyose siko naye ndiko ndabaza ati hari abantu hari inyuma mpava mpamagara imbere naye ndiko ndabaza rero ati ninagaruka mu mwaka uza muzombwira resultat y'ivyo twaganiriye rero tuvuga ati bigeme soyons courageuses siko dukore ibintu biri excellent tubane neza n'abandi tugire urukundo dushobore gutinyuka imbere y'abantu nkuko nari nabivuze dufise ingabirano zitandukanye twese ikibazo kiba ku gihe udashobora gutinyuka ngo iyo ngabirano yawe uyisangize abandi siko kuko ntubuzi ico izovamo siko none rero tugire umwete kandi ivyo twavuganye tuze tubikurikize tube abana beza kandi n'Imana tuyishira imbere muri vyose siko none kandi nizera ntakekeranya ko bizoba bimeze neza siko reka rero turirimba akaririmbo ko gukenguruka n'igisabisho cyo guheraheza siko hama nce ndabareka muje mu bindi bikorwa nimuhaguruke rero indirimbo yo gukenguruka ni gute sinogenda na ibyo kuvuga gute none itangura gute kubera ibyiza wanteye yo kuba mu bana bawe
turagushimiye cyane mwami kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Turagushimiye ko wabanye natwe kuva mu gatondo. Turagushimiye ko wabanye natwe mwami Imana gihe twigisha. Turagushimiye Seigneur ko twagize icyo tubahaye. Turagushimiye ko hari icyo basigaranye. Turagushimiye ko ari Burundi bw'ejo kandi ko bagiye guhindura abandi aho bagiye kuzoja mu buruhuko. Turagushimiye cyane mwami ko ibi tuganiriye bitagiye guherera ngaha, ariko ko tuzobona resultat yavyo muri kazoza. Tukweretse conscience z'aba bana, tukweretse imitima yabo mwami, ubahe guca bugufi, ubahe kugendera ivyo duhejeje kubahanura mwami. Nibashika muhira bazobe baba abana beza kandi baze bagendera ivyo twabahanuye, kandi mwami Imana uzobahe no kugenda babakarurira ahandi muri byose na hose. Uzokwame ubafasha, umwe wese afise icyo agusaba. Mukama Mana turagusabye umwumve kandi umwishure, ubandanye tugirira neza muri byose na hose, usigarane nawe mu activite yose baza kubamo, natwe ujane natwe. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze rero, tuzosubira, tuzogira uburuhuko bwiza.